Mubona tuvuyemwo twaganiriye cyane ku bijanye bwa mbere n'indinganizo ya Diaspora Ndundi ngo twama tubikora tuguma turi muri rwa rukurikirane rwo kubwira leta y'u Burundi ingene Diaspora y'uno munsi itunganijwe n'ico yifuza gushikako. Hanyuma ikindi naco kwari kugira ngo ubwo bushikiranganji nabwo butuyagire batubwire ivyahe bashaka ko dufashanya canke nihe message bashaka ko twoshikiriza abandi barundi bose mu makungu. Hanyuma mu byo twagarutse muri mu kiganiro catunezere nuko twaganiye duhuza kandi dushimira umushikiranganji ko yaduhaye umwanya ukwiye na equipe yiwe yose. Mu byo twaganire rero byari bijanye n'ubushikiranganji bajejwe na cane aho twebwe nkuko mubizi turi muri wa mugambi wo kwiyubaka no kubaka inyubakwa. Twariko turabare yuko buno bushikiranganji hari ico bwa mbere bazodufasha canke bazoduterera haba mu by'uburyo mu vyiyumviro ubuhinga canke kuduhuza n'abandi bantu bashobora kudufasha gushika ku iyo ntumbero twihaye. Rero twakengukiye ubushikiranganji kuko batwemereye ko bari kumwe natwe muri rugamba rwo guhuza abarundi kw'isi, muri rugamba rwo kwiyubaka no kubaka ijya nyubakwa yacu. Hanyuma ikindi ubushikiranganji batubwiye neza yuko bafise vyinshi biteze kuri Diaspora na cane mu bisata by'ubudandaji, ingenzi, gutwara abantu n'ibintu, eka mbere mu bisata byose bigize ubwo bushikiranganji. Rero ubushikiranganji busaba yuko Diaspora tuguma dukorana cane hari ikibazo kihari tukabitura, ariko nabo bakatubwira bati igihe cyose bafise ico bagomba gushikiriza abantu baba hanze bazoza baratwikorako. Aha mbere nogira ko ndababwira yuko nkijya nama izoba ku itarike 5 z'ukwa kuri 6 navyo nyene babigarutseko. Aho mbere tuzoba turi no muyo nama kugira ngo dushobore kuraba ingene abarundi abanyamahanga bagerageza kuvuga ku bijanye n'iterambere rusangi mu bisata bijanye n'ubuzima bw'igihugu. Hanyuma ikindi naco gikomeye cyane nuko twumvikanye yuko hategezwa kugira ico dukorana n'ubushikiranganji kuko natwe mu byo turiko turakora hariho vyinshi duhuriza ko n'ubu bushikiranganji. Rero twaganiriye nibaza ko mu minsi ya vuba tuzogira ico dukoze nka Diaspora dukoranye na buno bushikiranganji. Bikuru twashitse ko nivyo. Ikindi naco kwari kumubwira ibibazo abarundi b'amahanga bafise na cane mujanye n'ubushikiranganji nyene mu ngendo twagize nk'abarongozi ba Diaspora Ndundi, aho rero yagerageje gutanga intumbero kugira ngo turabe ingene abarundi bafise ibibazo bitandukanye bakoreye imigambi yabo hatandukanye ku isi kugira ngo bagize ibibazo dushobore kubafasha dufashanije n'ubwo bushikiranganji nyene. Ikintu ca mbere nuko twumva kumwe n'umushikiranganji yuko ni twebwe nyene abarundi baba hanze bo kuvuga neza igihugu cacu makungu no gutanga ama message canke ubutumwa buhumuriza kandi bufasha abarundi gutahura neza ko igihugu ari igihugu ciza, igihugu ciyubashe kandi igihugu kiri mu nzira y'amajambere. Ivyo tubihuriza ko twese. Ikindi naco mu bisata bijanye n'ingenzi na cane amasite twaganiriye bimwe muri aya masite twabonye neza yuko Diaspora hari uhara iteza kugira ngo ayo masite aronke ingenzi zikwiye hama kandi aje ku buhinga bwa none nkuko usanga handi amasite yifashe. Ivyo rero twumvikanye yuko nka Diaspora tuzoraba kimwe canke imwe muri izo site hanyuma turabe ko tworaba ingene twofashanya n'ubushikiranganji kugira ngo gitugire ico duterereye. Uno musi twavuze muri rusange, ubu rero nka Diaspora tugiye kuraba nikihe kintu twokorana bano bantu nkuko nabo babidusavye, turabe tuti iki turiyemeje nka Diaspora kugikora kugira ngo duterere mu iryo terambere ry'ubwo bushikiranganji. Ico twakengurutse nuko ubushikiranganji bufise akigoro kadasanzwe kandi bariko bakora neza kugira ngo yambona kazoza igihugu tuyishikeko ya 2040 nkuko mubizi. Ikivyemeza nuko bavuga bati turatanguye kuvugana ntiduhejeje kanatsinda aba partenaire si Diaspora gusa turiko turona n'abandi ba partenaire kugira ngo dushobore kugera kuco twifuza gushikako. Ikindi gikomeye nuko muri
muri ivyo vy'ingenzi vyo kuvuga neza igihugu no kwakira ingenzi zije mu Burundi, batubwiye yuko hariho abasanzwe babikora batari bake, hariho za Visit Burundi n'izindi nyinshi basanzwe bafasha muri ivyo vyo kwakira ingenzi. Amahirwe dufise nuko washaka nabo bose basanzwe bakora ivyo bintu tumaze gutangura kugira intambwe kuganira nka Diaspora kugira ngo dufashanye. Mu majambo make nuko twe Diaspora dushika ku isi yose ahatandukanye dushobora gufashanya nabo bariko barabikora kugira ngo aho bakene bufasha tubafashe, aho message zabo zidashika tuzishikane, hanyuma Burundi tubane tubwubaka twese nk'abarundi atanumwe asigaye inyuma. Ivyo bikuru twashitseko.